Bakunzi mukurikirana imbonesha kure yacu Mashariki TV tubaramutse twongere tubaha ikaze. Turi ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye mu gisagara ca Bujumbura. Mukanya umugwi ugire uve mu gihugu ca Vietnam do Congo Vietel uje gukina n'umugwi wa Aigle Noir mu higanwa nkuru nziza cup uradushwaramwo ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Ni ku munsi rero wa gatandatu aho azoba ugo rukino ruzohuza umugwi wa Aigle Noir do Fighters n'umugwi wa do Congo Vietel wahariya mu gihugu ca Vietnam. Mukanya rero baraza gushika ngaha ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye tubaha ikaze. Eka ndetse mbere tubavugishe twumve n'ukuntu urugendo rwabo rwagenze ndetse mbere twongere tunabaha ikaze mu gihugu cacu c'u Burundi. Bashikije mu biganiro twahaye abamenyesha makuru twavuze yuko hariho umugwi uzova mu gihugu ca Vietnam, uwo mugwi uzoza gukina n'umugwi wa Aigle Noir mu rukino rwa nyuma rwa finale ku ncuri gira gatanu twibuka muhisi president Nkurunziza ariyo Nkurunziza Cup, aho kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu hariya kuri stade Imakamba Nkurunziza Peace Complex hazoba urukino ruzoca ruhuza umugwi wa Aigle Noir hamwe n'iyi ekipe mubona ishitse ivuye muri Vietnam. Arero nkuko mubibona barashitse kuvuga c'indege Melchior Ndadaye ca tubaherekeza tubatware ku hoteli baruhuke kugira ejo aho bukera bacabandanya urugendo rubashikana mu ntara ya Makamba aho mbere urwo rukino ruzobera. Sinkino gusa zibazanye ko murazi muri Fondation Pax turafasha cyane muri kumenyekanisha igihugu kuko murabizi iyo baje ntibari umupira gusa tubatwara nico gituma tuzobacisha n'Igitega tubacisha Imakamba tubatwara Imakamba tuvuye Bujumbura turabi ibibanza vy'iratiro tubacisha ko baraba imbere yuko bashika Imakamba nico gituma tuzohaguruka hakiri kare isaha 4 kugira dushobore bashobore kubona ivyiza vy'u Burundi sinkino gusa no kwerekana ishusho y'igihugu tourisme vyose babirimo kugira bamenye igihugu cacu ibikigize ibibanza ratiro bifise kugira vyose babimenye. Rất là tốt để chúng tôi đến có thể được giao lưu với tất cả các bạn. Nous on est là, c'est juste que c'est le président du pays, il nous a invités et aussi c'est grâce au directeur général de l'Umitel, il nous a invités aussi et bien sûr c'est la première fois qu'on est en Afrique, c'est pour ça que ça nous intéresse aussi le pays et nous on est honorés que ce sera le premier pays de l'Afrique qu'on est arrivé. Et c'est bien sûr c'est grâce à l'Umitel qu'on a cette occasion pour faire un match de football amical avec vous. Hama inyuma y'ugo rukino bazokina kandi n'urukino rwa kivandimwe ruzobahuza na equipe nationale batarenze imyaka 23 aho ugo rukino ruzoba kwigenekezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu mu ntara ya Gitega ku kibuga Ingoma Stadium. Ego muri makere nibi murabona bamaze gushika bose bashitse amahoro bameze neza amagara bayifashe neza kandi baza yuko bizobandanya bigenda neza bishikuru ruhere. Murazi yuko tuko turapanga kugira umuguzo cubandanya muri South Africa mu kwezi kwindwi kugira pre-season kugira witegurira izo nkino urenforce equipe kugira bize bigeneza urukino rero uzodufasha gose kuraba niveau bageze kugira babandanye bitegurira izo nkino za Champions League umuguzi wa Aigle Noir uzoserukira Burundi uzokina. La première impression dès on arrive à l'aéroport, c'est que les gens sont super amicaux. Et que l'air, l'environnement, c'est moins pollué que chez nous. Et oui, ça c'est vrai. Et en plus, c'est grâce à ça, grâce à ces deux éléments qu'on est trop content qu'honnêtement, ça change beaucoup avec le Vietnam, mais dans le bon sens. Nkuko vyama kwizi nkino za Nkurunziza Cup imyaka yose turashimira abafana
b'umupira w'amaguru mu Burundi muri rusangi kuko ico kibuga baracuzura ko murazi yuko gifite ibibanza birenga 1050 abantu bashobora kwicara baracuzura ugasanga ni ambiance imeze neza kuri stade. Mwakoze rero kudukurikirana murabona uno mugwi de Congo Vietel uhejeje gushika ngaha ku kibuga mpuzamakungu c'indege Melchior Ndadaye. Aha rero baca babandanya aha mu gisagara ca Bujumbura hama ku musi wa gatandatu bazoca bakina ugo rukino n'umugwi wa Aigle Noir de Fighters kuri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium Igisenyi mu ntara ya Makamba. Nawe uriteguye gushika Igisenyi kurorera runo rukino rudasanzwe rugiye guhuza uno mugwi n'umugwi wa Aigle Noir. Twongere nawe tuguha ikaze.